Mwaramutse uno munsi akavura kaguye nashaka kuri cyane cyane novuga aba diaspora bari mu bihugu ibi twita Occident canke Western countries nja gukoresha terme uburayi mugabo harimo uburayi Europe tuzi ugashiramwo UK canke Royaume-Uni sinzi gituma bayikora muri Europe twebwe dukura twari tuzi ko Royaume-Uni nayo muri Europe mugabo peu importe ugashiramwo ibihugu vya Canada, Australia, New Zealand na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bo ivyo bihugu nivyo bita Western democracies bifise ikintu bimeze nk'ibisangiye muri politike nuko bifise ama bloke abiri. Bloke yabo bita aba Gauchistes canke la gauche, the left canke liberals, aba libero na bloke yabo bita à la droite, the right canke aba conservateur, abita conservateur. Bon, nko muri USA Trump ari kubo la droite. Muri Canada ubu hari umugauchiste kuri leta naza ko atamu droite aherutse Trudeau nawe yari mu leftist. Muri New Zealand ubu hari mu conservateur je pense yahora hari mu gauchiste Jacinda Ardern ubu hari Christopher Luxon. Muri Australia naho nyene hari umugauchiste Anthony Albanese yakuriye uwundi nibaza yari not umugauchiste nibagiye izina. Muri UK haba kajagare kuno ko hahora abo muri droite ba Boris Johnson conservateur Tories ubu hari aba leftist Keir Starmer. Bo Giorgia Meloni muri Italy naza ko ari mu conservatrice n'ibindi bihugu. Okay, ntabwo nzi politike y'ibihugu byose sinzi Macron ahagaze ubu France buri compliqué mugana nyine bafise le left and the right. La France insoumise. Bon, nakuvuga ko donc hari zo politike zibiri. Traditionnellement, uvuze aba gauchistes, urabona ko muri France bita ngo n'aba travaillistes par exemple, muri UK, Australia, New Zealand bata ngo ni Labour na Canada Labour Party donc kenshi dans le passé iwari umugambwe w'abakozi. Bavuze abakozi baba bavuze abakozi basanzwe abo bita blue collars, aba bantu baba plombier, aba electricien ni electorat ikomeye cyane mu bihugu biteye imbere kuko nibo bagize middle class cyo nayo iwacu. Donc iyo mihari yahoze ari yabo bantu ugaje usanga abantu b'abakene kuko navuze abo bakozi n'abara bakene baca bayibonamwo na politike bafata keshe na keshe usanga bafata politike yo gushiramo imfashanyo abakene. Bo umuntu yavuze ko amabarabara aba ari sare donc nk'ubu sinzi periode tugezemwo igatuma ibiti bikorora amababi nkaya hagiye umunsi bakayakubura mugabo bitwaye iki. So anyway donc wasanga abantu bakene. Hanyuma ikindi à la droite nkuko muhora mumva bahora vuga umenga European umugabo niwe yahora kuvuga amajambo menshi mugabo abo kwa European mu Faransa usanga ngo bara abarasiste. Bo Trump nanye nakora kuvuga ibintu byo birasiste mugabo abantu babaze ko ari umurasiste. So kenshi na kenshi babazi yuko la droite ari abarasiste cyane cyane byo bita extreme droite canke extreme right canke bayita ultra right basi mazina benshi babita. Donc usanga babita abarasiste usanga abantu b'impunzi abantu b'inyambukira abantu ba migrant badafite ubukobagwera baca biyunga na left traditionnellement. Bo ariko ibintu bibaye muri imyaka navuga kuva kuri Obama muri Amerika uduga kuri Biden navuga muri UK muri Canada surtout muri Canada kuri Trudeau my goodness. Hanyuma ariko n'ahandi izi guverinoma z'abaribero zazanye ibintu usanga biri contre ama principe ama culture ama religion y'abantu batari bake bahora babatora notaba nka migrant usanga abakatolika cyangwa abakristo cyangwa abayisilamu bacaza nabyo by'ubutinganye n'ibindi bintu bitagiye byinshi cyane birenze bacaca kubiforosa ku bana bakiri batoyi. Abavyeyi bakavuga ati no kame mu bana ibintu mu bikuremo n'izindi ngingo novuga ziri contre la famille ubiravye biba bibaje cyane. Hagaca habamo n'ibindi twita ngo ni luxury beliefs aho usanga
iyo migambo yabo yabaye hijacked, wafashwe n'abantu b'abaprofeseri bo kuri universite bo muri akademiya, abantu bafise amafaranga neza menshi bo muri suburbs, izi za big tech za Facebook na zande zishaka ko abantu nyine badegenerate kugira tugume turi kuri Facebook no kuri twiyerekana ubusa bwacu baca amafaranga. Bashasanga ibintu vyari biraje ishinga umuntu asanzwe muto harimo n'ababa blue collars namwe mvuga b'abakozi babinegirije bagatangura gupromotinga ibintu novuga bibenefisia abantu bake cyane kandi bidafite sense ku bantu benshi bo batoye. Niyo mpamvu mbere burya Trump bamutoye nka revolte contre, nk'uko revolte contre abo bantu baba libero. Ntibyumvikana ukuntu blue collar muri iyi myaka yoba ari ku ruhande rw'abakonservateri, kuko kenshi na kenshi abakonservateri b'abantu bahagaze neza b'amafaranga, n'ubu byabaye le cas contraire, aba blue collars benshi bahagaze ku ntuzeye ku ruhande rw'abakonservateri. Ariko nashaka kuvuga ko mburazi ubuso bavugira mvuge nka twebwe tugira iyo dilema yo kuvuga uti bon uko biri kose iyi migambo y'abatravailleurs yaratwitaho mbo byarahindutse ku buryo ubuntu nta kintu I cannot identify, sinshobora kubona nk'umuntu abaciye bugufa yabaye aho tuhurije n'izi policy bariko barapromotinga aba bantu baba Gauchistes. Na cyane ko hari ikindi kintu bapromotinga ko nuvuga ko ari mediocrité, bavuga ngo bo we kuri umwirabure nta kibazo, naho wowe ukenye, naho wowe ugowe, naho wowe kwiba mwarigorewe sava. Donc ntibatubone ko turi abantu dukwiye natwe kubazwa accountability, kuzamuka ukamenga bashaka kuducinyiza en principe kutugumiza muri ghetto si vous voulez, kandi abakonservateurs nubwo ashobora kugutuka kugira ati no stand up, hagaruka ugende ukore amafaranga, twese turahangayika kugira tuyakorere, nta kuntu woza usaba imfashanyo forever, ibintu nk'ivyo ugasanga ahubwo wandeka kwankuraje en principe niwe ukunze kucumva umuntu abwira ngo we niwicare ngaho ngo ntaco ngo warigorewe. Mugana cyane cyavuga izo bivyo politike vyabo bituma amafamiye asambuka, bituma abana batumvira abavyeyi babo, bituma abavyeyi badahuza, bituma ku kazi abantu bama mu bintu vy'amakonflit atagira uko angana, ku buryo donc usanga ufite iyo dilema uti none koko nuba kenje gukorana ba Trump na ba Meloni na ba conservateur bikagorana cyane. Nivyo navuze nyene ko usanga hari intuzeye dilema, bamwe baciye bavuga nyene batereka twigumira hagati na hagati nta politike zosura kujamwo, abandi bagava gushinyiriza, abandi baramuvinga baje kuba mu bakonservateri bakitura abakonservateri. Burya Trump nabira baramutoye n'abamagrande baramutoye banashaka muri UK yahugumenga n'ubu umuntu nimba wa mu Nigerian kazi ari wa kirongoye aba Tories, umenga umukuru wa konservateri yari umudamu mu Nigerian. Donc ubu nuvuga ko nabira barataye kuja mu bakonservateri, kandi ubiravye abantu benshi bidantifia n'abakonservateri gusumvya n'aba leftiste uko mbona aba la gauche isigaye imeze. Aba gauchistes asigara abantu bagoye cyane ku bana, bafise vitriole, bavuga mu politique adatomoye, mudahuje bacashaka kukwakisha akazi canke kukumerera nabi canke kugucecekesha, pretty much nka politique zo muri Afrika. En fait aba gauchistes bagomeje iyi ntuzeye iyi stance yo kukoza conflict muri Europe naho mu Iburayi. So sinzi jewe umenga aho ngereye abagoshize ntidugihuza, mbona umenga abakonservateurs umenga nibo bari beaucoup plus raisonnable. Ego nivyo kibazo ca immigration kameme abakonservateurs hagiye bari harsh, ico ni kimwe novuga ko kumbure ntabashigikiye, bari very harsh. Ariko no ngenda batahura kubera burya na twebwe muri Afrika ugiye bona nk'abazungu baje canke abanyarwanda canke abakongo bakatanga kuba ministre, ndazi ko arundi bahaguruka ati no ntibishoboka naho byakabaye. So rimwe ndabatahura. Ikindi nuko hashobora kuba muri bo abantu bari vraiment raciste, byo birahari. Mugabo kana bari raciste, byo bari raciste nuko atabikubwira. None umuntu
abonye we ati wowe burya ko utazukura umwira ntuzopfa uvuye mu kintu reka tugufashe we numva ko we harimo racisme harimo racisme nubwo atabikubwiye. So je ne sais pas mumbwira aho muhagaze uko bimeze kame minisi je nibaza interesse abantu bake kora abantu benshi bo baragenda bagatoranywa kigiye ku mirimo yabo mugabo uri umuntu uri politiquement conscient urashobora kugira izi observation ukabona ko ariko araba changement muri ntuzeye landscape ku rubuga rwa politique i Burayi with regard n'ivyo bintu vya west vya left right na cyane cyane ku ma policies bamaze imyaka kumbura 10 comme ça post Obama ba promotinga mu bihugu batwara. Sawa mugire umunsi mwiza, bye bye.